radio BBC Gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa mbere itariki 29 z'ukwezi kwa kane muri 2019. Muri Tanzania banyamweru baratabaza umukuru w'igihugu kubera amakenga bafise inyuma yaho bamwe mu babo bari barashinguwe bazuriwe. Muri Sri Lanka umwambaro wa Islam bita burka urabujijwe, turaja kumva impamvu. Nigeria naho havugwa amabi akorerwa abagore n'abana mu mabohero yo muri leta ya Borno mu raruko bucira ubuseruko bw'ico gihugu. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino. Prudence Ngiyumva niwe ahagarariye aya makuru. Idonido ni mukanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC mushikirizwa na Mark Niyonkuru. Ikigo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijeje gukurikirana indege caronse amatelefone y'abantu bane barimwo abahoze bakorera Boeing hamwe n'abandi bakikorera bavuga ku mpungenge zijanye n'indege nshasha zo mu bwoko bwa 737 amajana 737 Max Jetliner. Indege zibiri zo muri ubwo bwoko zaragize amasanganya yahitanye abantu 350. Amakuru aravuga ko umwe mu bahamagaye berekana ibitagenda neza yabariye ubwo rwego ko bari barashikirije ibibazo bijanye n'izo ndege bijanye n'ukuntu zanka guhagarara, arizo zatumye haba amasanganya abiri. Umuyobozi mukuru wa Boeing Denny Murenberg yavuze ko ikigo ciwe gifise ishingano kugira ngo ico bakora baze bagabanye amasanganya. Yonge yavuga ko ico gisata kiriko kirakora ivyo gishoboye byose kugira ngo haboneke programme nshasha. Leta ya Indonesia ivuga ko yafashe ingingo yo kwimurira ahandi umugwa mukuru w'igihugu iwukura mu izinga ririmwo abantu benshi rya Java. Nkuko bivugwa n'umumenyesha makuru wa BBC Rebecca Hank, iki gikorwa cari carateguwe ko kizomara imyaka iharurwa mu mirongo. Ni inkuru mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Kuva Indonesia yabona ubwigenge mu myaka y'1940, abayobozi bakomeje kurota no kuvuga ku bijyanye no kubaka umurwa mukuru mushya hanze y'ikirwa gituwe cyane cya Java. Kuri ubu nkuko bitangazwa na Minisitiri w'igenamigambi Bambang Brojonegoro, guverinoma ngo yiyemeje kubishyira mu bikorwa. Umurwa mukuru usanzwe wa Jakarta ni umujyi w'icyambu utuwe bikabije ku buryo barirwa mu ya mbere ku isi abaturage biyongeramo ku buryo bwihuse. Nta hantu hashya haratangazwa, ariko ahatekerezwa cyane ni ahitwa Palangkaraya hagati muri Kalimantan mu kirwa cya Borneo cyahoze gikikijwe n'ishyamba ry'inzitane. Abayobozi bavuga ko kwimura umujyi bishobora kuzatwara imyaka irenga 10. Umugambi w'abasosiyaliste muri Espagne uravuga ko utarahebura ishigwaho rya leta iserukira igice kimwe inyuma y'amatora yabaye ku munsi w'Imana, ariko ntiyerekane uwashoboye kuyatsinda, ariko gufata iyo ngingo ngo ntibizoba gihutihuti. Umugambi w'abasosiyaliste wegukanye amajwi menshi, ariko ntufise amajwi yo gushinga leta wonyene. Umunyapolitiki w'umusosiyaliste wo hejuru yabariye BBC ko leta idafise ubwiganze yoshoboka gukorana ku vyiyumviro gusa vya politike bimwe bimwe, harimwo umugambi w'abakunda guhindura ivyiyumviro vyabo Podemos Party hamwe n'abahagaze ku gukunda igihugu cabo aribo Etat Basque n'izinga rya Canary. Umunyamakuru wa BBC avuga ko ku
kubera inama nshingamateka iri mu ibice gushyiraho leta ihuriwe ko bose mu buryo burambye bitoroshe kandi ngo kandi ngo bizofata igihe kirekire. Perezida Sirinera muri Sri Lanka yagenye uwundi muntu mu mabanga yo gutwara igipolisi inyuma y'indwi imwe gusa habaye ibitero vy'amabombe vy'abiyahuzi vyahitanye abantu hafi 250, ariko itorwa ryiwe ntiryoroshe kuko uwasubirira yanse kuva muri ayo mabanga akavuga ko adashobora kuva muri ico kibanza. Inkuru mushikirizwa na Odas Makado. Perezida wa Sri Lanka Sirisena yagirije umuyobozi mukuru w'igipolisi Pujitha Jayasundara ko yananiwe gufatira ku makuru yari yaronse ngo akinge ibitero vy'abiyahuzi vyabereye mu mashengero, ariko uwo muyobozi w'igipolisi ntiyemeye ivyo perezida yamwagirije. Ico bakigiye koba ugutuma ko abashingamateka bakegeranya ivyagirije kugira ngo bamukure. Kuva ku munsi wa Pasika habaye vya bitero hagiye haraba amajambo yo kwagirizanya, kandi igihugu bukiri mu bihe vy'igabisha ridasanzwe. Ubu abarenga 150 nibo bamaze gufatwa, harimo umwe mu bahanuzi bakuru b'umugwa mukuru Colombo yafashe kuvaho basangiye igitigiri kitari gito cimbugita muri umwe mu misigiti y'ico gisagara. Abategetsi muri Ethiopia baravuga ko abantu 17 bapfuye inyuma y'imishamirano yadutse mu burengero bw'ico gihugu. Amazu menshi nayo yaturiwe muri izo mvururu zamaze amasahane. Izo ngwano zatanguye inyuma yaho umuntu umwe yishwe bivuye ku matati. Abantu 11 muri abo bapfuye nabo mu bwoko bw'aba Amhara, abandi nabo bakaba bava mu bwoko butandukanye. Igisata kijeje gukinga impanuka muri Mozambique kimesha ko ibitigiri by'abantu bahitanwa n'imvura ivanze n'igihuhusi bisekenet biguma biduga aho bimaze kugera kuri 38. Iyo mvura yaguye mu buraro bwa Mozambique ku munsi wa kane ihitana imihana yose, yongera yonona igisagara ca Pemba. Abahinga mu kugendereza ihinduka ry'ikirere baragabisha ko hashobora kugwa imvura ivanze igihuhusi nyinshi cyane kugera ku ncuro ya kabiri ugereranije n'iherutse kugwa bise Idai yahitanye abantu baharugwa mu gihumbi muri Mozambique, Malawi na Zimbabwe. Kugira batabare ako karere kazoba kashikiwe n'iyo mvura ngo hazoba hakenewe amafaranga aharugwa mu miliyaridi zirenga 2 z'amadolari. Florentine. Urakoze Mark, niyo nkuru kuri ayo makuru ya BBC. Yarahejeje kubibabwira Mark, niyo nkuru yuko imvura y'isegenya irimwo imiyaga biriko biraburiza mu gikorwa cyo kugarukira kubahuye n'ingaruka z'igihuhusi Kenneth. Imyuzuri nayo igakomeza kwiyongera muri Mozambique. Ico gihuhusi catanguye mu ijoro ryo ku munsi wa kane gikomeza kugenda buhoro buhoro ku bugicira hamwe mpuzamakunguni rimenyesha yuko urugero rw'imvura izogwa rushobora kwikuba incuro kabiri ugereranije niyaguye mu gihe cy'igihuhusi Idai mu kwezi guheze. Oni imenyesha kandi yuko ingaruka z'ico gihuhusi zirenze uko bari baziteze. Inkuru ya Esther Leithhead mwishikizwa na Yvette Kabatesi. Umuyaga w'ishuheri wiswe Kenneth ni ukomeye cyane wibasiye amajyaruguru ya Mozambique kuva byatangira, ariko waje gucika intege ubwo wageraga ku butaka uhita ugabanuka. Cyakora usigaye wagumye mu bice byitaruye by'icyaro mu majyaruguru ya Pemba, ndetse urakomeza gutanga imvura nyinshi. Abakozi bafasha baragerageza kugera mu bice byazahaye, ariko umuyaga uracyari kibazo ku ndege kuko ubutaka bushobora kuriduka. Hari impungenge ku baturage batuye mu birwa byibasiwe cyane n'uwo muyaga. Umwuzure wamaze kuba ikibazo mu karere, ndetse umuryango w'abibumbye uvuga ko ufite ubwoba bw'uko ikibazo kigenda gikomera, kuko ibyakurikiye umuyaga wa Kenneth bishobora kubyara imvura nyinshi yikubye inshuro 3 kurenza yatewe n'umuyaga witiriwe Ida wazahaje cyane amajyepfo mu kwezi gushize. Birakekwa ko abantu ibihumbi bagezweho n'ingaruka, ndetse bakomeje kuba mu kaga mu gihe ingano y'amazi y'imvura ikomeza kwiyongera.
inkuru ya Alistair Head. Tuve muri Mozambique tuje muri Tanzania aho abantu babana n'ikibazo bacurukoba bazwi nk'abanyamweru basaba umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli kugira icakoze ubwiwe mu ntumbero yo guhagarika ico bita ubunyamaswa ababo bitavye Imana bakoregwa. Abo banyamweru bafise amakenga kuko iyo bagiye gushingura ababo bitavye Imana ngo basanga bazuwe n'abantu batazwi. Mu ndwi iheze ibisigarira by'umunyamweru yahambwe muri 2015 ahitwa Rungwe mu bumanuko bwa Tanzania basanze vyazuwe n'abantu batazi. Inkuru ya John Solombi mwishikizwa na Ari Yusufu Mugenzi. Mu kiganiro haye BBC umunyabanga mukuru w'umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu bazwi nk'abanyamweru Musa Kabemba yavuze ko bagejeje icyifuzo cyabo kuri Perezida Magufuli kubera ko ikibazo cy'ubwoba bari basanganywe cyo kwicwa bazira ko hari abemera ko ingingo z'imibiri yabo zitera umugisha kimaze gufata indi ntera. Yavuze ko hari amarimbi yabo amaze gutabururwa. Irimbi riherutse gutabururwa ni ry'uwitwa Amani ryataburiwe ku itariki 23 z'uku kwezi maze batwara zimwe mu ngingo z'umubiri we. Uwo Amani akaba yarashyinguwe mu mwaka wa 2015 mu karere ka Rungwe mu majyepfo ya Tanzania. Yavuze ko bafite ubwoba ko haba hari gahunda yo gutaburura abanyamweru bitavye Imana bazize urw'ikirago. Yavuze ko Perezida Magufuli ashobora gukoresha ububasha habwa n'amategeko akaringira ubuzima bwabo, agategeka ko hakorwa iperereza kugira ngo ababikora bakurikiranwe kandi abo bantu babe mu mutuzo. Yavuze ko icyifuzo cyabo ari uko icyo kubica byacika burundu. Yari inkuru ya John Solombi. None ahandi mu karere hoho vyo bavyifashe gute? Ikibazo c'abanyamweru kimeze gute nko mu Rwanda? Aha navuganye na Marie Clementine Dusabe Jambo yatunganije filme ku bibazo by'abafise ico kibazo c'uruhu mu Rwanda. Avuga yuko hanini ikigaragara ari kumira abo banyamweru bakoregwa, bamwe muri bo bikabaviramwo kwikumira ubwabo. Ariko rero ngo hari imigambi itari mike y'igihugu yo kubafasha nko kubaronderera imiti ibakingira urukoba. Marie Clementine Dusabe Jambo. Ikintu nabonye hanini ni ikibazo cy'ikumira. Ikumira naryo ritavugwa rikorwa cyane mu guceceka, ahubwo umuntu akamureba akabona ko ari umuntu nyine udasanzwe, nawe yabona iryo jisho rimureba gutyo bigatuma nawe yikumira ubwe ku giti cye. Ntabwo ari ibintu bivugwa ngo bisohoke mu magambo n'iki, ariko ni cyane kuba amafamiye yabo, imiryango yabo itabakiriye bigatuma nabo biheza. Rero hari benshi cyane usanga nyine bafungiranye mu nzu. Hari nk'umwe twahuye i Musanze uba muri association yashinzwe n'umupadiri watubwiye ukuntu yabanaga n'amatungo imyaka 12 akavamo ari uko umupadiri ari umuntu umubwiye ngo hari muri muryango harimo umwana w'umunyamweru umazemo imyaka 12 udasohoka. Iyo wagiye kumukura wakura sensibilisation birakunda. Uko kwiheza canke gukumirwa n'imiryango mubona hari inzira zihari kumbure zo zarafashwe zo kubigwanya? Urumva nje nkora filme natangiye gukora ubushakashatsi mu 2012 ni nabwo icyo gihe association zabo zari zitangiye kugenda zikorwa. Akenshi kuko ikibazo cyari gihari ni ikibazo cy'imyumvire cyo kutamenya ngo umuntu avuka ari nyamweru biturutse kuki, kuko akenshi usanga nyine abagabo benshi barabishyiraga ku bagore babo, ko abagore babo bari bafite ikibazo cyo kubyara abo bana, bakirengagiza ko kubyara umwana haba mu ruhare rw'umugabo n'umugore, bose babigiramo uruhare kimwe, umwana aba afite amajene yabo bombi. Ubu ngubu rero kubera amasosiyasiyo atangiye kuvuka, usanga benshi abamama bafite abo bana bagana mu masosiyasiyo, ayo mashyirahamwe bakanabasobanurira ikibitera kugira ngo babyare abana bameze gutyo. Hari intambwe none mubona irategwa aho mushobora gushitsa amaso? Zembo hamaze guterwa intambwe nyinshi, ko ni ikintu nkurikirana cyane, abo nagiye mpura nabo dukomeza kuvugana, kuko ubu ngubu kubera ayo mashyirahamwe yashinzwe agerageza gukora ubuvugizi. Ngira ngo mu cyumweru gishize mu bitaro by'i Kanombe babahaye ubufasha bwo kugira ngo baze bapime kanseri y'uruhu, abayifite babashe kubavura
kandi babikorera ubuntu. Ubona ko ari ikintu bagenda bitabira kuko nk'umwe arampamagara akambwira ngo wamenye iyi gahunda uzabwire kanaka. Icyo ni ikintu kitari gihari imbere kuko buri mubyeyi wabaga afite umwana yaramugumanaga iwe bikaguma iwe mu nzu, ntabe proud yo kuba yabwira undi ngo ufite umwana ufite ikibazo cy'uruhu. Ku ruhande rw'abantu muri rusange kugira ngo bamenye yuko nyamweru atari umuntu akwiye gukumirwa guhabwa akato, ubona hari igisigaye gukorwa canke nta kibazo kikihari n'ibintu bisanzwe? Ikibazo kiracyahari kuko hari ikibazo cy'imyumvire cyo kutanamenya yuko banahari muri izi kominote zacu, ariko ubona iyo hari ikintu kibaye umuntu w'umunyamwera akagaragara imbere. Nko mu minsi ishize hari umuhanzi hano witwa King James wakoze indirimbo y'urukundo ashyiramo umukobwa w'umunyamwera. Ubona ukuntu abantu kuri za social media bari kureyajisa, bari kubikunda, ukuntu ari gukina kandi ari umunyamwera n'iki. Ubona ko ari ikintu abantu bakeneye kumva kenshi kugira ngo batakire. Kandi igikorwa cy'ubukangurambaga ni ikintu gikenewe gukorwa kenshi, kugumaho kugira ngo abantu bababone ko bahari, bibe nk'ibisanzwe muri sosiyete, umwana uzagenda uvuka ajya yakira. Marie Clementine Dusabe Jambo yatunganije film yise A Place for Myself yerekeye ubuzima bw'abanyamweru n'iryo kumira yariko aravuga. Akaba rero adushikanye ku isaha imwe iburi minota 14 i Bujumbura n'i Kigali. Turakomeza n'ibiganiro vya BBC Gahuza miryango. Tuje muri Sri Lanka aho leta yaburira abantu kwambara impuzu zibafuka mu maso iyo bari mu bibanza bihuriramwo abantu benshi inyuma y'ibitero vyihaye inkumbi ku munsi wa Pasika aho vyahitanye abantu barenga 250. Perezida Maitipala Sirisena yavuze yuko yifashishije amategeko yo mu bihe bidasanzwe kugira ngo ashireho iyo ngingo. Bamwe bakibaza yuko intumbero y'iyo ngingo kwa rukubuza imyitwikiro y'abayisilamukazi bita burka canke niqab, nubwo atayivuze mu izina. Ibi ntivyanezereje bamwe mu ndongozi z'abayisilamu. Mu ntumbero yo kumenya inkomoko y'iyo myitwikiro nabajije Sheikh Ali Kajura, umwigisha mu idini rya Isilamu mu Rwanda. Ntabwo ari ahambere byaba bikozwe na leta ya Sri Lanka kuba yafashe icyo cyemezo, nuko bagishije inama n'inzego z'idini y'Ubuislamu igihugu cya Sri Lanka kubera inzego z'umutekano no kubera umutekano muri icyo gihugu. Basanga yuko uwo mwambaro baba bawujije abayisilamukazi. Nkeka yuko n'impamvu leta yabigaragaje, impamvu ivuga yuko ari ukubera impamvu z'umutekano. Ni nk'urugero gukora umutambagiro mutagatifu kujya Imaka ni itegeko, ariko haramutse wenda urugero leta ya Saudi Arabia ikavuga iti abantu bo mu gihugu runaka byigeze no kuba ntago bemere kuba bakora umutambagiro mutagatifu kubera yuko aho hantu baturuka wenda hari uburwayi runaka cyangwa se ibyo ndakeka mubizi ko byigeze kuba, icyo gihe ntago baba babujije gukora hijya ko ari itegeko, ahubwo biba bikozwe kubera impamvu runaka. Nkavuga yuko wenda n'umwambaro wa niqab mu idini w'Islamu nubwo bwose bamwe barawambara abandi ntibawambare, bigaragaza yuko kwambara byemewe mu idini w'Islamu bishaho ko n'uburenganzira abayisilamukazi bahabwa kuba babikora. Ni nk'uko n'umugabo mu mategeko y'idini w'Islamu afite uburenganzira n'uruhushya Imana yabahaye mu myemerere y'Islamu kuba yashaka umugore urenze umwe, ariko ntago bivuga yuko kutabikora ntago bikuyeho cya kintuza. N'abayisilamukazi rero kuba bahabwa ubwo burenganzira bwo kuwambara, hari n'abandi bavuga yuko ari itegeko kuwambara, n'abandi bavuga bati ntago ari itegeko ahubwo ni sunna. Kuwambara biba ari byiza, ariko atawambaye nta cyaha bafite, ntacyo byangiza mu myemerere y'idini w'Islamu cyangwa se n'abayisilamukazi muri rusange. Nta n'indiri bishobora gutiza kumbure nk'ayandi mareta yarasanzwe afise iciyumviro cyo kuwukumira. Ndumva nta kibazo n'igihe icyo ari cyo cyose abantu bashaka kuba bafata umwanzuro kubera impamvu z'umutekano. Nk'uko natanze, hari ibintu mu mategeko y'idini w'Islamu kubera impamvu runaka ureba inyungu rusange ukaba wemere kuba wakora ikintu cyangwa se utakora ikintu kubera iyo mpamvu. Hari akajambo mwavuze nashaka ko mudusigurira gatoya kugira abantu bumve. Mwavuze muti uyu mwambaro si itegeko ahubwo ni sunna. Bisobanura iki? Ni igikorwa kiba ari cyiza mu by'ukuri. Sunna ni umugenzo ushobora kuba wakora
muri rusange ntabwo ari niqab gusa n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ariko nk'uko mubizi mu idini abantu mu by'ukuri iyo basobanura amagambo y'Imana kubera imyumvire igiye itandukanye no kubera na bamwe mu bamenyi bagiye basobanura amagambo y'Imana bagenda bagabanyamo bimwe mu bikorwa Imana yadutegetse bakabishyira mu byiciro hari igikorwa kiba ari itegeko 100% ko umuntu agomba kugikora adategetswe no kuba yakireka urugero nko gusenga 5 ku munsi ku bayisilamu ni itegeko ariko hari ibindi bintu bakora nyuma by'imigereka nibyo bita sunna iyo ubikoze urabihemberwa utanabikora ntago bihanirwa ariko uburana bya bihembo byabyo ni muri urwo rwego rero n'ibindi bikorwa harimo na niqab bamwe mu bamenye bakavuga yuko ari igikorwa cya sunna cy'umugereka mbese utagikoze ntabwo mbese biba bikuvanye mu idini w'Islamu cyangwa se wumva ko ari ikintu butakaje nayo mpamvu na leta ya Sri Lanka kuba yafashe uwo mwanzuro wenda ntago bakuyeho abayisilamu ngo ntibikwize ntibambare umwambaro wo kwikwiza ariko icyo bavuze bati aho kugira ngo bambare amaso yabo ntagaragare uburanga bwabo ntibugaragare kubera impamvu z'umutekano babe babikuyeho ni nkuko na nyuma y'igihe runaka leta ishobora kuzagenzura neza uwo mwambaro bakazongera kusubizaho bakabemerera kuwambara nkuko na mbere bari babemere kuba bawambara ni nkuko no mu bindi bihugu abayisilamukazi babemera kuwambara Adi Kajura kuba dukurikira ikibiraho kuri Facebook harimo Ntezumukiza Jerome yemeranya n'iyo ngingo ati bambare nk'abandi bareke kwinyegeza twerekeze muri Nigeria aho ishirahamwe rihanira agateka kazina muntu Amnesty International yemeza yuko abagore n'abana bakorerwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu mabohero yo muri leta ya Borno mu raruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ivyo baregwa rero bakabiregwa bikaregwa cyane abanyororo ndetse n'abacunze amabohero inkuru ya Maine Jones umwishikizwa na Feranga kwayo Amnesty ivuga yuko ibyo bikorwa bibi byakorewe muri gereza icunzwe cyane ya Maiduguri no mu bigo bya gisirikare by'igiwa ahafungiwe abasivili ibihumbi baregwa gukorana n'umutwe wa Boko Haram. Amnesty ikavuga yuko abana 68 bafunganywe n'abantu bakuru muri iyo gereza ya Maiduguri harimo n'abana b'abahungu 3 bari bafungiwe mu byumba bifungirwamo abakatiwe igihano cy'urupfu. Uwahoze ari umunyururu akaba yarigeze no gukora muri iyo gereza yabwiye umuryango urengera ikiremwa muntu yuko kuba abafungwa bahohotera abana muri iyo gereza ngo ari ibintu bikorwa cyane. Abahoze ari abafungwa b'abagore 3 nabo nyine bemeza yuko abo bari bafunganywe 15 bafashwe ku ngufu n'abasirikare babasabaga gukorana nabo imibonano mpuzabitsina kugira ngo babahe ibyo bakeneye byangombwa banabizeza umudendezo. Umuvugizi w'umuyobozi w'intara ya Borno yabwiye BBC yuko akanama kashyizweho gukurikirana ibyo birego kari gukora amaperereza kandi yuko kazatangaza imyanzuro yako mu gihe kiri imbere. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye nyamara ariko si ukurwara ngo si ukurwara kandi uri kuruka oya ntabwo ndwaye sori none se ko kuva nagera hano abonye ukomeza guciragura nkaba mbona utangiye no kuruka ubwo ni ibiki koko ma nuko bimeze nyine yego mana rero sha ndatwite ngo iki ndatwite sha ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ntimuze mutangwe ubu naho mutega amatwi ikiganiro c'inkino mushikizwa na Jean Claude Mwambutso. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwiriwe neza nshuti za BBC kaze mu kiganiro cyacu duhere mu mukino wa volleyball ikinirwa ku mucanga. Ikipe ya Maroc niyo yegukanye igikombe cya Afrika itsinze u Rwanda ku mukino wa nyuma ni mu mikino nyafurika yaberaga mu gihugu cya Nigeria. Gusa muri iyi mikino mu bagabo u Rwanda rwashoboye kwegukana umwanya wa kabiri ndetse runabona itike kuzitabira imikino y'igikombe cy'isi kizakinirwa mu gihugu cy'Ubudage. Mu bagore ho u Rwanda rwarangije ku mwanya wa gatatu ariko nabwo rushobora kubona itike y'iki gikombe cy'isi. Turacyavuga imikino y'amaboko ariko noneho muri basketball kuri iki cyumweru ikipe ya APR yandagaje Rusizi inyagira ku manota 39 kuri 58.
hari mu mukino wa shampiyona y'igihugu. Ku cyumweru kandi IPRC y'amajyepfo yatsinze Espoir 55-52. Ku wa gatandatu ubwo REG nayo yari yigirije nkana kuri Rusizi inyagira yishyizemo ikinyuranyo cy'amanota asaga 100 kuko yatsinze 157-49. Patriots niyo iyoboye urutonde rw'agateganyo ifite amanota 26. REG ya kabiri ikaba ifite 25 mu gihe Espoir ya gatatu yo ifite amanota 20. Tutarava mu Rwanda mu mupira w'amaguru shampiyona yarakomeje ku munsi wa 24. Amakipe akomeye yose yaratsinze. APR FC ishaka kugumana igikombe yihereranye Bugesera itsinda ibitego 3-0 ikomeza kuguma ku mwanya wa mbere n'amanota 57. Rayon Sport ya kabiri ariko iragendera hafi nyuma yo gutsinda AS Muhanga ibitego 3-1 nayo yageze amanota 58. Mukura iracyari ya gatatu nubwo yatsinzwe na Police iza ku mwanya wa 4. Turacyari mu mupira w'amaguru ariko noneho ku mugabane w'Uburayi muri Espagne ibintu ntibihagaze neza mu ikipe ya Real Madrid yongeye gutsindwa na Rayo Vallecano ibanziriza ya nyuma ku rutonde. Gusa Real iracyari ku mwanya wa gatatu n'amanota 65. Cyakora igikombe cyo cyamaze kubona nyiracyo Barca ifite amanota 83 mu gihe hagisigaye imikino 3. Mu Bwongereza ikosa rya David O'Hare ryatumye ikipe ya Manchester United itakaza icyizere cyo kurangiza mu makipe ane ya mbere biyiha umwanya mu gikombe cy'Uburayi. Mu mukino wabahuzaga na Chelsea amakipe yombi atandukanye anganyije igitego kimwe ku kindi. Amakipe ane aracyamaranira umwanya wa gatatu n'uwa kane kuko ibiri banza yo yamaze kwegukanwa na Manchester City na Liverpool. Tottenham niyo ya gatatu ifite amanota 70, ifite amahirwe menshi yo kuba yarokoka. Umukinnyi wayo wo hagati Victor Wanyama ukomoka muri Kenya avuga icyizere bagifite ndetse n'umwanya utari munini ahabwa mu kibuga. Biradusaba gutsinda imikino dushigaje, ndakeka ko bigishoboka. Tuzakomeza guhatana kugeza imikino yose irangiye. Rwose ndibaza ko bishoboka. Abakinnyi bose bagomba guhabwa amahirwe mu kibuga. Tugomba gufashanya, ubonye amahirwe agakina. Umwanya wo gukina si cyo kibazo, waboneka igihe icyo ari cyo cyose. Chelsea yujuje amanota 68, Arsenal 66, naho Manchester United ikagira 65, byose bikaba bigishoboka mu mikino ibiri isigaye. Manchester City yongeye kuyobora urutonde n'amanota 92 imaze gutsinda bigoranye Burnley igitego kimwe ku busa, irarusha Liverpool inota rimwe ryonyine mu gihe hasigaye imikino ibiri. Mu mukino wa tenisi Dominique Thiem wa gatanu ku rutonde rw'isi ni wegukanye irushanwa rya Barcelona Open nyuma yo gutsinda Umurusiya Daniil Medvedev bimworoheye 7-2. Thiem yageze ku mukino wa nyuma asezereye Rafael Nadal bityo anamubuza amahirwe yo kwegukana irushanwa rye rya 12 rikomeye. Undi mukinnyi Andy Murray umaze igihe yaribasiwe n'imvune ndetse akaba aherutse kubagwa aravuga ko nta gitutu kimuriho kimusaba guhita agaruka mu kibuga. Uyu Mwongereza w'imyaka 31 umaze kwegukana amarushanwa 3 akomeye aheruka mu marushanwa mu kwezi kwa mbere mu irushanwa rya Australia Open ubwo yasezerwaga na Roberto Bautista atarenze amajonjora. Uyu mugabo yigeze kuyobora urutonde rw'isi ngo ashobora kutazagaruka mu kibuga kubera uburemere bw'imvune afite. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe, ikiganiro cyacu natwe gisoreje na Jean Claude Mwambutsa. Arakoze Jean Claude Mwambutsa ni wasoje ikiganiro cacu co kuri uyu mugoroba. Ndangize ndababwira cyane mbwira Etienne Duhamere yabajije ati byagenze gute ko Ferenga Kwaya atakiza muri studio kudusomera amakuru. Ico no babwira rero Etienne nuko tuba twasaranganije ibikorwa bitandukanye kugira ngo dushobore kubashikiriza ibiganiro musanzwe mwumva. Rero Ferenga Kwaya abari mu yandi mabanga ariko nizere yuko muhora mwumva nuno munsi mwamwumvise. Abashaka guteramana nawe igihe kirekire muzohore mukurikira imvo n'imvano cyane. Naha rero dusoreje ikiganiro cacu co kuri uyu mugoroba. Na Jeona kibashikirije na Di Florentine Kwizera niwe mwumvise mwijwi. Iki kiganiro kikaba cari gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Abadukurikiye bose haba ku radio yanyu kuri Facebook ndetse no ku rubuga rwacu rwa internet turabakengurukiye. Mukomeze guteramana na BBC Gahuza Miryango muciye kuri internet kuri bbcgahuza.com.